Igenekerezo rya mbere ndamukiza uyu mwaka nyene w'2026 harabaye ubusuma bw'imiliyoni zishika kuri 15 z'amarundi bwakozwe n'abapolisi. Akagwi k'abapolisi bashika kuri 6 bitwa Premier Sergent de Police Manirambona Pascal, APD Ndayizeye Jean-Marie, Caporal de Police Chef Miburo Jack, Caporal de Police Chef Ndaruzaniye Emeritus, APD Irutingabo Clovis hamwe na APD Ahishakiye Pacifique, ariko wewe yaciye atemaguza ariruka, ariko aba bandi batanu barafashwe nibo babadoje kubereka. Muti rero bivye gute kungene babigenjeje nakagwi kari gasanzwe mbere ibi katabikoze rimwe turavya ivy'amatohoza yerekana kuri ibi vyabaye. Ukungene babigenjeje kuri yo tariki ndababariye, aba bantu baritoye bamwe bambaye mbere n'impuzu z'igipolisi, abandi bambaye impuzu z'igisivili, ko ari 6 baragenda mu Kamenge nga mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Mirango ku rugo rw'umuntu yitwa Nyandwi Gerard. Barashika nk'abagiye nyene ku kazi abapolisi, barimo abapolisi bambaye n'impuzu z'igipolisi, bafise n'imodoka y'igipolisi kandi isize n'amabara y'igipolisi. Barashika baradodora kugo rugo, barinjira baca barabwira se rugo uyu duheje kubabwira bati wewe ingo tugende barakudutuma. Bamwuriza imodoka bamushitwaye muyiwe baca bajamwo baherekeza niyo modoka y'igipolisi bati barakudutuma. Bamushikanye mu gisagara baca mubwira ati wewe uronderwa n'ugwego rw'igendereza, ati kandi uko twumvise ibintu wagirizwa barakwica. Bati rero utazanye amafaranga miliyoni 20 z'amarundi kugira ngo duce tugenda tubabwire ko twakubuze ucucika, wewe turagushikanayo kandi barakwica. Umugabo niho yababwira ko atamafaranga afise, arababwira ko afise 500 gusa, baranka ko afise umuliyoni baranka. Baramubwira ati ubwo bariko baradutelefona, batangwe bace baranamufotora bati ahubwo ni ifoto twamaze kuyirungikira badutumye, bati ahubwo utevye duca tugatukunyarukana. Umugabo niwe aca atabaza ararondera abagenzi baramwegeraniza amafaranga gushika bakwiza izo miliyoni 15 z'amarundi. Arazibahereza baca baragenda bati rero turagiye kubabwira yuko twari twaje kurondera mu twakubuze. Urwego rw'Inyamirama rujejwe amatohoza rwahavuye ruca ruronka ayo makuru, ruca ruratanguza amatohoza, ruca rurafata uyu mugwi w'aba bantu w'abapolisi bose, kiretse uyu umwe yaciye acika cariruka n'ubu ntarafatwa. Aha rero ubutumwa twotanga dufatiye kuri ibi vyabaye, ubwa mbere na mbere hoho nubwo kwitandukanya n'aba polisi bagiye mu bukozi bw'ikibi. Mu Kirundi baravuga ngo umujyambwa abumwe agatukisha umuryango, baritukishije ntibatukishije umuryango w'urwego rw'Inyamiramabi, ari naco gituma mubona yuko amadosiye yabo yaheze baca barungikira ubutungane. Kandi tugasaba yuko ubutungane buca bukora akazi kabwo bukabahana bwisunza amategeko. Ntizuzohave twumva mu minsi mikeyi ngo basubiye kugaruka bariko baratembera kandi bakoze ububisha bumeze nk'uko. Kuri ibi by'abapolisi bakeya umwe canke babiri usanga bavugwa mu bugizi bwa nabi, twagomba kandi duhoze n'umuryango wa hari Nyabihanga mu ntara ya Gitega. Ngira mwarakurikiranye amakuru ko hariho umupolisi nawe nyene yihaye ibara akarasa umwe muri bajya banyonga amapikipiki batwara abantu babarihije amafaranga. Iriya ngendo turayiteye ivyatsi, urwego rw'Inyamiramabi rurayiteye ivyatsi. Bari abantu nta numwe yigeze co kimwe n'aba nyene aba basuma, nta numwe yigeze abatuma mu babarongoye, nta rwego rwigeze rubatuma kuja gukora ivyaha nk'ibi. Ni ivyaha bakoze ugatwe kabo, ari naco gituma baca babihanirwa.
aha rero turahojije umuryango wabuze twongera tunawumenyesha ko iyo nkozi y'ikibi yaciye ifatwa ko iri kurakorerwa dossier kugira ngo co kimwe n'aba bagirizwa buno bubisha biyitirira inzego bace barungikirwa ubutungane kugira ngo nabwo buce busoma amategeko bubahane bwivuye inyuma hanyuma urwego rw'inyamiramabi rubandanye rurimwo inyamiramabi koko zamize akabuye k'abagabo inyamiramabi zigendera ibanga ryo gucungera bene